munezererwe ubwiza de la gloire de Jésus. bwa Yesu. Le monde angélique le célèbre. Le monde angélique le célèbre. Abamarayika barabininahaza, abamarayika baramuninahaza. Oui, le vêtement de pourpre, Ego oui, à la couronne. impuzu y'agahama agahama k'abami n'igitsibo, mumwambike igitsibo, mumwambike igitsibo, mumwambike igitsibo Souverain du monde entier. nk'urengeye isi yose. Couronnez-le, vous témoins pour qui l'agneau Mumwambike igitsibo, mwebwe ibyabona sacrifié. ibyo umwagazi w'intama yitanze, abo umwagazi w'intama yitangiye kw'ikimazi. Ririmba amashimwe d'Isaïe, kw'ibwishimwe ry'uturuka kuri Isayi. Mumwambike igitsibo, mumwambike igitsibo, couronnez-le, mumwambike igitsibo, couronnez-le mumwambike igitsibo comme souverain du monde entier. nka kibirengeye w'isi yose. Trop racheté d'Israël, Mukuku wacunguwe w'Isirayeli, fidèle au roi, guma qui demeure. uguma ari umwizigirwa ku mwami, uguma ari umwizigirwa ku mwami. Chantez des louanges à Emmanuel. Muririmbire amashimwe Emanueli. Couronnez-le, Mumwambike igitsibo, couronnez-le, mumwambike igitsibo, couronnez-le, mumwambike igitsibo, couronnez-le, mumwambike igitsibo, couronnez-le, mumwambike igitsibo souverain du monde. nka kibirengeye w'isi yose. Vous pécheurs, Mwebwe parmi de nombreux d'entre le peuple, abanyabyaha benshi mu bwoko, victorieux vous appelle. umuhizi atsinda arabahamagara, umuhizi anesha arabahamagara. Louez-le Umuhimbaze pour ses souffrances à la croix. kubw'imibabaro yiwe ku musaraba. Mumwambike igitsibo, mumwambike igitsibo, Couronnez-le, mumwambike igitsibo, couronnez-le, mumwambike igitsibo, couronnez-le, mumwambike igitsibo souverain du monde. nka kibirengeye w'isi yose. Un jour nous chanterons le chant. Umunsi umwe tuzoririmba indirimbo y'umugeni Tente mu céleste, mahema y'ijuru, dans la tente céleste. mu mahema y'ijuru. Alors dans toutes les sphères résonnera le nom, le Mu birere son. byose hazokumvikamwo ijwi, humvikane izina Oh, couronnez-le, ngo mwambike Couronnez-le. igitsibo, mwambike igitsibo couronnez-le comme souverain du monde entier. Liebe Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, bene data na bashiki banje, angeschlossen sind depuis Zurich, nous saluons kuva chaleureusement tous Zurich ceux qui sont turamutsa connectés. biva ku mutima abari ku murongo Nous bose, souhaitons à tous twipfuriza les riches bénédictions de bose Dieu. imigisha myinshi y'Imana. Nous sommes richement bénis. turahezagirwa Même cyane, si son serviteur a nubwo été repris, umukozi wayo La nourriture yatahanye mu rugo, il imfunguro restait pour nous. zagumye zari ku bwacu. J'aimerais lire Nashaka gusoma un passage de psaume umurongo wo muri Zaburi comme introduction pour notre édification, nk'intangamarara pour notre kugira ngo twubakwe consolation. kubwo guhumurizwa kwacu. Je lis dans Psaume Ndasoma 145, muri Zaburi 145, Psaume chapitre 145. Zaburi 145, ein Lobgesang von David. Louange de David. ni ishimwe rya Dawidi,
Je zaburi yo gushima t'exalterai, ô mon mana Dieu, yanje mon roi. mwami Je wanje louerai ndagushira hejuru ton nom toujours. nzoshemagiza et à izina ryawe ibihe bitazoshira Chaque umurongo jour, wa je kabiri te louerai. nzokwama Et je gushemagiza célébrerai ton uko nom bukeye toujours. nzoshima izina ryawe ibihe Verset bitazoshira 3. umurongo wa Le gatatu Seigneur est grand. Il uhoraho est digne de arahambaye abereye gushimwa cyane louange. Et sa grandeur ubukuru est bwiwe insondable. ntibushobora guserangurika Que chaque génération célèbre aburunganwe rumwe bazoshimira aburundi ibikorwa byawe ces 5. babibwirane Je dirai, babwirane je raconterai babiganire la splendeur iby'inkomezi de ta wakoze majesté. nzovuga ubwiza bw'igitinyiro Je c'icubahiro souviendrai cawe des merveilles. nzoririmba ibikorwa bitangaje Verset wakoze 6. On umurongo wa parlera gatandatu de la puissance abantu de ta bazovuga puissance inkomezi z'ibikorwa redoutable. byawe biteye ubwoba Et au fait, je nanjye les raconterai. nzomenyekanisha ubukuru bwawe Verset 7. Murongo On w'indwi. publiera la gloire de ta beauté. bazokwibukiriza ukugira neza kwawe kwinshi On célébrera baririmbe ta ukugororoka kwawe justice. gnädig, Le Seigneur est miséricordieux, uhoraho et ni umunyabuntu yuzuye imbabazi lent à la colère ateba kuraka et riche. agira ikigongwe cyinshi der Herr ist gut, Le Seigneur est bon envers uhoraho agira neza bose et ses compassions imbabazi ziwe s'étendent sur ziri toutes ses ku byo œuvres. yaremye Verset 10. byose umurongo wa cumi Tes œuvres Uhoraho, te loueront. Ô ibyo waremye Seigneur, byose tes bizogushima fidèles te célébreront. abakunzi bawe Ils bazogushimagiza proclameront la gloire de ton bazovuga règne, ubwiza bw'ubwami parleront bwawe de ta puissance. Verset bandagaze ububasha Afin que- bwawe umurongo wa cumi na kabiri afin de faire kugira connaître ngo aux enfants bamenyeshe des abana hommes b'abantu ses œuvres z'inkomezi puissantes wakoze et la splendeur glorieuse n'ubwiza de son bw'igitinyiro c'ubwami Verset 13. bwawe umurongo wa Ton cumi na règne gatatu est un règne éternel. ubwami bwawe ni ubwami bw'ibihe bidashira domination ubugabe bwawe subsiste de buzohangama génération en uko urunganwe ruzogenda Le rukurikira Seigneur urundi soutient uhoraho tous ceux qui aramira tombent. abatemba bose Il redresse yemesha tous ceux qui abahetamye sont courbés. bose Verset 15. umurongo wa cumi na Tous les gatanu yeux espèrent en toi. byose biguhanga leur amaso donnes la nourriture. nawe ukabigaburira En ibyo son kurya temps. byabyo igihe kigeze Tu ouvres ta main et tu upfumbaturura rassasies de bien igipfunsi tous cyawe ceux qui vivent. ugahaza ukwifuza Verset kw'ibiriho 17. byose Le Seigneur est juste. uhoraho agororoka toutes ses voies. mu nzira ziwe zose Il est ni umunyabuntu dans mu bikorwa toutes ses voies. byiwe byose Herr allen, die verset 18. umurongo wa Le cumi Seigneur n'umunani est près de tous uhoraho ceux aba qui l'invoquent, hafi y'abamwambaza bose de tous ceux qui l'invoquent avec y'abamwambaza mu by'ukuri bose 19. umurongo wa cumi Il n'icyenda accomplit les désirs de ceux qui le craignent. azoshitsa ibyo abamwubaha Il bagomba entend leur cri. kandi azokumva Il les ugutakamba kwabo abakize Verset 20. Le umurongo wa Seigneur mirongo ibiri protège tous uhoraho ceux qui l'aiment. azigama abamukunda Mais bose Il ariko abanyakibi détruit tous bose les épis. azobahonya Verset 21. umurongo wa mirongo ine na rimwe Que ma bouche akanwa kanje proclame la louange du kazovuga Seigneur. ishimwe ry'uhoraho Cher, abafise loue imibiri son bose Saint nom. nibashimagize izina ryiwe ryera ibihe bitazoshira amen Amen. ja groß ist der Herr, Oui, le Seigneur est grand. ego umwami arahambaye ashoboye byose die Seinen nicht zu Et schauen. il ne laisse pas les siens être confondus. ntasiga abiwe ngo C'est ainsi bamaramare qu'aujourd'hui encore, uko niko n'uyu munsi Nous naho attendons une grande turindiriye bénédiction umugisha par la ukomeye parole kubwo qui ijambo sera proclamée. tuza kubwirwa Le message ubutumwa demeure. burahaguma Le messager intumwa a été repris, yo yaragiye mais le yaratwawe message ariko ubutumwa nous, est- Wollen wir an allem festhalten, nous a été laissé. twarabusigiwe Ainsi, nous voulons ubwo nous rero accrocher turashaka à tout ce qui nous a été donné. kwibatanya n'ibintu Nous byose voulons louer et twahawe glorifier le Seigneur. dushaka guhimbaza Lui, no le Dieu gushima tout-puissant, umwami uwo lui mwami rendre ashoboye la byose grâce, tumushimire toute sa bonté, kubwo ukugira toute neza sa kwe kose miséricorde n'imbabazi ziwe qu'il zose manifeste à notre égard. izo atugaragariza Prions ensemble. turasengera hamwe Offrons cette journée dutange uyu au murango Seigneur tuwuhe et umwami implorons sa bénédiction. tutabaze tusabe umugisha Fidèle wiwe Père Céleste, data mwizigirwa wo toi mu soit la ijuru louange, l'honneur wowe uhabwa amashimwe n'icubahiro l'adoration. ugusengwa et en toutes choses. mu bintu Nous byose te disons merci turakubwiye ngo urakoze de ce que ko erhalten, die wir brauchen. nous avons encore la nourriture dont Tugi- nous avons besoin, ufise ibifungurwa ibyo dukeneye de ce que tu nous permettes d'y puiser ko pleine utwemerera
tukavoma et que tu nous bénis chaque kandi jour. ukaba uduhezagira buri munsi mu buryo bushasha. mwami turagusabye kandi ku bwa kino gitondo ube hano muri byose nk'uko wasezeraniye mu ijambo ryawe ngo aho babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryawe ngo uri hagati muri bo. Seigneur, nous te mwami remercions. turagushimira Nous te remercions turagushimira de ce que maintenant ko tu ouvres nos ubu cœurs, rero wugura imitima que yacu nous kandi puissions écouter ta ko parole. dushobora d'une kumviriza bouche mandatée. ijambo ryawe Louange, honneur, guhimbazwa no gushimwa gloire et adoration. ubwiza no Ah, gushimwa ton bibe merveilleux iby'izina et glorieux ryawe nom de ry'igitangaza rya yesu amen. Avant la prière, imbere yuko dusenga je voudrais lire du psaume 62. nashaka gusoma muri zaburi 62 guhera ku murongo wa 6 gushika ku 9. Psaume 62. zaburi 62 umurongo wa 6 gushika ku 9. reka ndabasabe duhaguruke ku bw'ibyo. Psaume 62, verset 6. zaburi 62 umurongo wa 6 Confie-toi en Dieu. umurongo wa 5 mu kirundi. mutima wanje uhwekere ku mana yonyene kuko ariyo ibyizigiro byanje byandurukako. niyo gitandara canje yonyene n'agakiza kanje ni igihome kirekire kinkingira sinzosegenyeshwa. imana niyo irimo agakiza kanje n'icubahiro canje, igitandara c'inkomezi zanje n'ubuhungiro bwanje biri mu mana. En Dieu. Amen. Verset 9. umurongo w'umunani. Peuple, yemwe bantu mwame muyizigira ibihe byose, répondez, musuke ibyo mu mitima yanyu imbere yayo. Dieu, imana niyo itubera ubuhungiro. turasenga. Père Céleste, data uri mu ijuru, de tout cœur, je te dis merci n'umutima wose ndakubwiye ngo urakoze pour le grand prix kubwo amahirwe akomeye que nous avons ayo chaque fois dufise buri gihe de pouvoir nous ko rassembler. dushobora gukoranira imbere yawe. Combien de fois avons-nous mbega ni kangahe twumvise ijwi ryawe, Combien de ni fois kangahe nous parlé mbega watuvugishije biciye ku ijambo ryawe kandi biciye kuri mpemu wawe. bien-aimé Sauveur, mukiza dukunda turagusabye sois aujourd'hui uyu munsi présent ube hano mu buryo budasanzwe, fais grâce utange ubuntu ku biza kuvugwa, utange ubuntu pour écouter. kugira ngo twumvirize, Livrés à nous-mêmes, nous nous utwihe. tenons tremblants et duhagaze hano tujugumira, nta nkomezi dufise, ariko turaba kuri wewe. notre âme wewe ubugingo bwacu buratekana, burahwekera, vraiment calme burahwekera et trouve le repos. kandi bubona uburuhukiro muri wewe, kuko Il y a un repos hariho réservé. uburuhukiro bubikiwe abantu b'Imana. Nous te prions, turagusabye mwami wizigirwa, conduis-nous dans uturongorere muri ubwo buruhukiro, ukure tout ce qui est agité, ibintu byose bihungabanya, ibintu byose bituvurunga, ugukekeranya kose, ukutizera kose, ushire kure ibyo byose kure yacu, ibintu byose nous empêche. byoshobora kutubuza kugira guhura nawe. Nous pensons turiyumvira particulièrement cyane aux cyane requêtes ko qui ont été exprimées. imitwaro yavuzwe imbere ya kino gikorwa c'Imana. urazi Les bien-aimés, urazi abakundwa tu Hal, connais urazi les bien-aimés Klaus, mwindata tu connais Klaus, tous ceux qui se urabizi, sont recommandés urazi à abo bose basabye banditse ibitwaro, harimo na mwindata mukundwa nawe yabazwe. o mwami, hari imibabaro myinshi, ari kubabazwa et kwinshi, aussi quelques larmes. hari n'amarira. turagire kuri wewe, turagusabye De faire grâce, utange ubuntu, ukize, ubohore, de sauver, ukize, d'aider ufashe et de bénir. kandi uhezagire, Manifeste-le. ubigaragaze. ego Rends manifeste que tu es avec ugaragaze kuri kumwe n'ubwoko bwawe, ko wemeza ijambo ryawe tu réalises. kandi ko usoza amasezerano yawe. mwami wizigirwa, Plaçons consciemment dushize mu buryo tuzi iri koraniro munsi y'icitwikirizo c'amaraso satani yatakaje uburenganzira. le sang de Jésus amaraso ya Yesu umwana w'Imana purifie aduhubanure ku cyaha cyose, adushire mu buryo tudategwa imbere y'Imana, purifié dutunganijwe, dutsindanijwe, twejejwe
kandi dutsindanishirijwe. Haleluya. Oh, reçois Wakire les remerciements, amashimwe les louanges. no guhimbazwa Chacun de nous. ku muntu wese muri twebwe mu izina rya Yesu. Amen. Tu es digne, urabereye 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 tu es digne, ô Seigneur, urabereye mwami, digne de recevoir ubereye kwakira la gloire, ubwiza, icubahiro, l'adoration, gusengwa no guhimbazwa. Urabereye o mwami. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Murashobora kwicara. Chaque fois que nous chantons le cœur croissant, Buri gihe iyo turirimba ngo izere gusa izere gusa, nous pensons tuba twibaza volontairement à mbere no tutanabishaka kuri muri data Branham hamwe no mu Baheburayo 13:8 ngo Yesu Kristo ni wa wundi ejo hahise uyu munsi kandi ni wa wundi ibihe bidashira. Amen. parce que nous le croyons. Kubera yuko tubyizera twifuza yuko yoshobora kwishura ko ari wa wundi nyene, yigaragaze ko ari wa wundi. Nico gituma Nous réunissons turakorana natwe être amenés kugira ngo au même pas. tuzanwe ku ntambuko imwe nawe, tuzanwe ku guhozwa nawe kugira ngo duhabwe inyigisho y'Imana, L'harmonie. hanyuma duhuze n'Imana. Il y a pour cela une parole glorieuse. Kuri ibyo ari ijambo ry'ubwiza ndibaza ko riri muri Amos igice cya 3 umurongo wa 3 Deux personnes ngo abantu babiri bojana bataraganye qu'elles ne s'accordent. canke badahuje. Amos 3:3 À partir du moment où uhereye nous sommes en aho accord avec tuba Dieu, duhuje n'Imana, aho rero tuba sa parole. duhuje n'ijambo ryayo. Nta muntu n'umwe ashobora kumbwira yuko ahuza n'Imana Il n'est pas niba en accord. adahuza n'ijambo. Dieu et sa parole. Imana sont n'ijambo ryayo ntibitandukanywa. était la parole. Mbere na mbere jambo yariho, jambo yari kumwe n'Imana kandi jambo yari Imana. Yohana 1:1. Pour autant que je comprenne Uko le message, noba ntahura ubutumwa bw'igihe cerezo, en général, la muri rusange nous a été adressée. ijambo twabwiwe En fin de compte, à nous rigaba ramener ridutwara là où mu kutugarukana aho dutegerezwa kuba Dieu, uko Imana ibishaka, sa volonté, mu kugomba kwayo, sa parole, mu ijambo ryayo, son esprit, muri mwemu wayo, mu buzima bwayo, en lui, muri yo, en lui, muri yo, en lui. muri yo, À tout égard, mu bintu byose. Nk'uko Pawulo abyandikira abanyefeso ngo muri we nous devons croire dutegerezwa, niho dukurira, ngo niwe mukuru w'ishengero, ni kuvuga ni Kristo. selon Ephésiens 4, Abanyefeso 4:15, ta croissance atari ugukura kwawe bwite ariko ugukura kwawe muri Kristo, afin que kugira ngo par la foi mu kwizera Kristo ashobore kugira ishusho, ashobore gufata ishusho mu mitima yacu, agire ikibanza, hanyuma ashobore kwishura. Amen. vous savez qu'il est écrit. Murazi ko haranditswe Comment peux-tu aimer Dieu ngo wokunda Imana gute utabona, si tu n'aimes pas ton frère? nimba udakunda mwene so ubona. Selon 1 Jean 4, Yohana 1:4 umurongo wa 20. Urukundo rw'Imana ubwo dutwaye mu mitima yacu nous le manifestons. turugaragaza, Nous le laissons être révélés ruragaragazwa les uns kuri entre les autres. bamwe ku bandi, Et c'est ce qui est beau. kandi icyo nico ciza, nuko urwo rukundo rubandanya kuba rwibwena, rubandanya kuba rwimbitse kandi rushuje. Vuba Nous serons inséparables. tuzoba tudatandukanywa, Aussi pourquoi kandi n'ibyo nabyo ndababwira impamvu. nous avons été prédestinés Imana par l'amour de Dieu twaturanirijwe n'urukundo rw'Imana ko tuba igihe cyose, mbere mu bihe byose bidashira, turi hamwe, turi kumwe n'Umwami. et Hanyuma ainsi
Rien uko ne nous séparera nta kintu na kimwe kizodutandukanya n'urwo rukundo rw'imana ruri muri Yesu Kristo umwami wacu. l'amour de Dieu. Urukundo rw'imana ntiruvana n'ibishika cyangwa imvura cyangwa izuba. L'amour de Dieu Urukundo rw'imana est manifesté rwagaragaye par la rédemption. biciye ku gucungurwa. Hariho umukuku wacunguwe n'amaraso, hariho abacunguwe bari ku inosi, Ils sont enfants de Dieu. ni abana b'imana. Amen. Ils sont précieux. Ni ab'igiciro bacungujwe ikiguzi gikomeye, ni ab'imana, ntibakiri ababo ubwabo kandi ntibari ab'iyi si. Rero umwami ashobore gushikira ibyo afitiye uburenganzira mu wese muri twebwe. Murazi Que quand ce lieu ko muri kino kibanza toujours librement et tuvuga twidegembya mu buryo bwugurutse ijambo ry'Imana, et ce kandi ni kubw'iyo ntumbero, atari mu gucyoza, ariko ni mu mpamvu yo gufasha kugira ngo aussi reconnaître natwe dushobore kumenya ibimenyetso by'igihe hamwe n'ibiriko biraba mu by'ukuri. n'en voulez pas. Ntimubimpore, ariko iyo niyumvira ku rugendo rwa nyuma Christ ubwo antikristo lors de son retour est passé par le Maroc ubwo yaciye et muri Maroc, là-bas était constamment interrompu hariya à plusieurs reprises. yaguma ahagarikwa mu buryo bukomeye n'amashiba mukomera imbere y'ababisilamu bashika 80. Encore des applaudissements. N'ubundi bagasura bagakoma amashi, bagasura n'ubundi bagasura bakabahagarika bakoma amashi n'ibindi n'ibindi. Aho rero ucubona aho ibyo bintu biriko biraja, urabona uri karafata ikibanza ca mbere. Isi yose yipfuza gahunda nshasha igenga isi, bashaka uburyo bushasha bw'amafaranga bugena isi. Ibyo bigomba kuganza isi mu buryo bushasha. Ibyo rero bigomba kwigaragaza bikerekana runaka biciye ku muntu. Ariko kuri ibyo biciye ku byanditswe hazoza igiturika. Nta kundi guhitamwo, dutegerezwa kubivuga. Ibi bintu ndabikurikirana mfise icyo ntumbereye. Muri Cote d'Ivoire abapfumu, abarozi, n'abandi, abo bantu bose batumigwa n'uyo ngo basangire nawe, bafate ikibanza ahantu bigwa ubutumwa. Ahantu hose ntacyo bitwaye uwo ari we wese cyangwa icyo ari cyo cyose, bose baratumigwa kandi bakakigwa mu biganza byuguruye, bakaza. Bari barindiriye ukuza k'umuntu ameze nk'uko yambaye ibyera, bari barindiriye gusa umuntu ameze nk'uko yambaye ibyera kugira ngo abazanire ibyizigiro runaka. Hanyuma natwe turashimira Imana yuko twashoboye gufata ingingo, kandi iyo ngingo ni ku bwa Kristo. Umuntu wese yafashe ingingo mu by'ukuri y'Imana ku bwa Kristo, uwo mwanya nyine yafashe ingingo agwanya antikristo. Amina. Iyo ni ego kandi ni amina. Nta kintu kiri hagati na hagati y'ibyo bintu bibiri. Umuco watandukanijwe n'umwiza, ariko murabizi namwe mu buryo bwiza, uyu munsi nta muvugabutumwa akivuga ukuri nk'uko. Bose bafise ubwoba, mwese murazi impamvu. Ariko Imana yahezagiye muri data Branham mu buryo bw'inkomezi. Yatanze, yamuhaye uguhishurirwa kw'ijambo, uko abahanuzi, intumwa n'umwami ibyo bavuze imbere y'igihe. Hanyuma natwe turi hano uyu munsi. Nimwiyumvire ku bya Yohana 13:8 ngo ababa mu isi bose bazogisenga, ngo bazopfukama imbere yacu, abo amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'umwagazi
w'intama imbere guheregurema kwese uko niko byanditse muri bibiliya yawe mu bibiliya yanje no muri bibiliya zacu twese kugira ngo ivyanditswe bisohoze ivyo bintu byose bitegerezwa gukoreka ubu kandi ibyo biraba byihuse bizoba byihuse ku buryo bw'uko tuzotegereza kugaba kugira ngo dufate nka nkama ikibanza cacu mu nkuru y'agakiza nk'uko tubona mu ruhande rumwe ibintu biba mw'ayo merekezo dutegerezwa kandi vuba no kubona ibiriko biraba ku ruhande nabwo rw'Imana. Jesse Mahazwa sinezerezwa gusa no kuba nabonye ko ijambo ry'Imana risozwa hajya n'ibindi hano nshaka kubona ijambo ry'Imana, nshaka kugira ijambo ry'Imana risohoza mu ishengero mugeni. Ni ubwo bushobozi bwo kuzuka ubutanga ubugingo butegerezwa kugaragara kandi buzogaragara. Amen. Imirongo 3 ya Bibiliya yo mu byerekezo Yohana inje ku mutima cyangwa mu byiyumviro. Umwe mu murongo uva mu byerekezo Yohana 4 hano aravugwa ku murongo wa mbere. Ibyerekezo Yohana 4 umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo ndabye mbona mu ijuru urugi rwuguruye kandi ryajwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba rirambwira gushika hano gusa. Kuri jewe bijanye n'iki cyumviro gikurikira: ijuru ryuguruye n'ijwi ry'Imana ryumvikanira mu ijuru. Amen. Turafise uburenganzira mwino minsi yo kumva Imana, atari ibyo abantu bashaka kuvuga ku Mana canke ibyo abantu basobanura ku ijambo ryayo. Imana yaduhaye amahirwe yo kumva ijambo ryayo mu mero ryayo y'inkomoko. Imana yaduhaye amahirwe yo kubona ijambo ryayo ry'inkomoko turihishurirwa biciye kuri mwemo igihe tuba turyumviriza. Twese duhagaze munsi y'ijuru ripfunguye kandi twumva ijwi ry'Umwami. Mu byerekezo Yohana 14 umurongo wa 13 aranditse ngo numva ijwi rivuye mu ijuru. Amen. Ibyerekezo Yohana 18 umurongo wa 4 naho haranditswe ngo numva ijwi rivuye mu ijuru, irindi jwi rivuye mu ijuru rimbwira. Kuri jewe ibi bifite agaciro gakomeye. Si abantu baba basohotse mu maseminari, si abantu baba barasomye ibitabo hanyuma bakaca bishyiraho inyigisho runaka, ariko abantu batumwa n'Imana bagahumekegwa namwe mugera yaba ari ku Mana kugira ngo wenyine ubwayo ishobore kuvugira muri bo. Ndiyumvira yuko dutegerezwa kugira itandukaniro kuri ico kintu. Umuntu wese uwo Imana ihaye kubona iryo tandukaniro yaba afashijwe rimwe burundu. Paulo arandika ngo mwakiriye ijambo iryo twababwiye, ntimwaryakiriye nk'ijambo ry'abantu ariko mwaryakiriye nk'ijambo ry'Imana nk'uko ariko riri koko. Abitondeka wa mbere rimwe 13. Mu gutangaza ijambo nivyo twaduhuriye ko n'Imana n'ijambo ryayo. Ubu rero ko twashizeho urufatiro, turagiye kwimbika muri ico cyumviro. Imana ishaka kutuvugisha iri mu ijuru, ariko izokoresha misi yose ijambo ryayo ku bw'ibyo. Hanyuma izorigira rizima biciye kuri mwemu wayo. Umuntu aje agatangaza ikintu kitari muri Bibiliya, aho rero ntimukeneye kubyizera. Si Imana yavuze,
une pieuse ariko fantaisie ni ibyiyumviro les esprits sont bisa agissants n'ibyubaha pour imana présenter hanyuma iyo mwemu ikaza kugira ngo bagaragaze ibyiyumviro inyigisho yabo bwite. Imana ibahwanye n'ijambo ryayo ibihe byose, isi n'ijuru bizorangira ariko ijambo ryayo ryo rigumaho ibihe bidashira, kuko biri mu Matayo 24:35 ayo majambo précieuse. yabaye ay'igiciro kuri twebwe. Prenez-moi tout, mais laissez munyake byose ariko musigire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rimbwira uwo Imana uwo ari we. Ijambo ry'Imana rinyereka inzira y'agakiza. Iri jambo rimishurira ukugomba kw'Imana. Bice kuri jambo Imana iratuvugisha. Amen. Kuri ivyo nous sommes reconnaissants. turashima. Nous allons lire quelques passages. Turagiye gusoma imirongo mike ya Bibiliya. Turatangurana n'Abaheburayo. Hébreux chapitre 12. Abaheburayo 12 ijambo Nous est tous bien. twese tumenyereye. Hébreux chapitre 12, Abaheburayo 12 verset 1. umurongo wa mbere. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alléluia. Nuko natwe ko dukikijwe n'igifungu cy'ibyabona kingana gityo, haleluya, twiyambure ibiturebera byose n'icyaha gikunda kutwizingirako vuba, Et courons avec persévérance dusiganirwe ibyo twashizwe imbere twihanganye, ayant les regards dutumbereye Yesu wenyene, commencement et la fin niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. de la joie Uwo qu'il l'attendait. kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo, abyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Ensuite, assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Umurongo wa gatatu, Pensez à celui qui a Nuko, supporté patiemment une mushire imitima kuri uyo yihanganiye ibihari bihambaye bityo abanyabyaha bamuharirije, afin que vous kugira ngo ne vous lassiez pas, ntimucobogore, que vous ne perdiez pas ntimudendebukirwe mu mitima yanyu. Haleluya. notre Seigneur Umwami wacu et sa vie ici-bas n'ubuzima bwiwe hano ku isi n'était pas décoré de roses. ntibwari busizwe amashugwe, Il n'a pas bénéficié d'une approbation universelle. ntiyigeze agira ugushimwa n'abantu bose, ahubwo nk'igihushane turazi amavanjiri ane, turazi ibigeragezo ibyo yategereje gucamo, Ici, kandi il est dit qu'il a turabwirwa ngo supporté une yihanganiye contradiction. ibihari bingana gutyo abanyabyaha bamuhaririza. Et dans ce contexte, Muri iyo gisomwa nyene turabwiwe ngo afin que kugira ngo nous aussi, natwe nous ne nous lassions pas. ntitudendebukirwe kandi ntiducike intege. Aleluya. Umwami Nous a wacu précédés sur ce chemin. yadutanguriye muri iyi nzira. N'attendez pas d'approbation, Ntimurindire ukwemegwa, mais attendez ariko ahubwo mwitege uguharirizwa. Nimwitege ukwemegwa, ariko mwitege ubwo kwanywa. Nimwitege ko babatahura, ariko menye ko muzotahurwa nabi. Nous pouvons tous avoir Twese turashobora kugira uburyo bwacu bwo kubona ibintu, uburyo avec laquelle la vie d'un croyant ubwo ubuzima bw'uwizera bwoshobora gusa uko bwaba bumeze, ariko Imana savons nous a placés au turabizi yuko yadushize hagati na hagati mu ntambara. Iyo ntambara niyo mu buryo bw'imwebo, ariko turashobora kuraba kuri Yesu et la fin. inyanduruko, intango n'iherezo. Pas les uns vers les autres. Nimurabane bame ku bandi, Ne regardez pas celui qui proclame. nimurabe uvuga ijambo, ariko murabe uwavugisha, uwutuvugisha ari mu ijuru. Haleluya. Amen. Quand les regards Igihe s'arrêtent sur le igihe prédicateur, amaso y'abantu ahagaze ku buvugabutumwa, pas encore nuko commencer bataratangura la vie divine. ubuzima bw'Imana. Shaka kuvuga abo bantu biraba. Je l'ai très souvent dit. Oya, nabivuze kenshi, Prédicateur umuvugabutumwa ntari ngaho
kugira ngo en relation avec lui-même. atume abantu bagira imigenderanire nawe. Ugutangaza kw'ijambo ry'Imana kuraho kugira ngo abantu bagire imigenderanire n'Imana biciye ku butumwa, kugira ngo babone Imana, kugira ngo bayumve, kugira ngo bayizere, kugira ngo babe bafatanije nayo. Haleluya. Iyo niyo mpamvu kandi niyo gituma ubutumwa buvugwa. Nico gituma En tant que prédicateur de la parole, nk'abavuga ubutumwa bw'ijambo ntiturindira ukwemegwa, ahubwo turindira ukwankwa ko abantu batwanka. Dieu Ariko Imana et tous ceux qui proclament sa parole hamwe n'abatangaza ijambo ryayo bose attendent l'approbation barindira ukwemerwa mu ijambo de Dieu no kwemerwa n'Imana de tous ceux biva kuri abo bose abo Imana yagiriye ubuntu kandi bakaba baratanguye gukurikira Yesu. une adhésion Bategerezwa kugira ukwemera ubufatanye bwabo imbere mu mitima n'Imana n'ijambo ryayo. Turaba kuwasuzuguye isoni durer la compte akihanganira ibihari by'abanyabyaha kubyo agaciro kubwo ikiguzi cyari kimurindiriye, iyi mpembo yari murindiriye. Ndabasaba uyu munsi, quelle est sa récompense? mbega impembo yiwe ni iyihe? C'est en quoi consiste Ninde azi impembo y'imibabaro iyo yababajwe? nous, Ni twebwe, nous les rachetés. twebwe abacunguwe, turi icamwa cyo gucungurwa. Yatanze ikiguzi kandi twaracunguwe. Haleluya, amen. Qu'il savait Kuko rero yarazi yuko hari umukuku devait paraître devant uzotegerezwa guseruka imbere y'intebe yiwe, wogejwe mu maraso y'umwagazi, purifié et utunganijwe, wejejwe la présence de Dieu. imbere y'Imana. Pour cela, Kuri ibyo tout supporter. yihanganiye ibintu byose. Yari afise amaso kuri wewe no kuri jewe. Il a vu, Yabonye, yakubonye, yarambonye, yaratubonye. vu autre chose. Ntiyabonye ibindi bintu, Il a vu ariko yabonye umukuku wacunguwe, tout supporter. yihanganira byose. Haleluya. Je voudrais presque Nashaka dans ce lieu, kuvuga hano muri kino kibanza, je voulais presque même mpatswe affirmer kwemeza que je ne vois pas ce qui s'abat sur ko moi ou autour. ntabona ibinyikubitako n'ibikubita ibinyikije, ariko ubona ko umwami ku iherezo ya runo runganwe azogira umukuku wacunguwe n'amaraso, uzoba uhagaze mu ijambo ry'ukuri kandi uzoba wejejwe. Jeté par le sang, Umukuku wacunguwe n'amaraso entrera dans la uzinjira mu bwiza. Haleluya. Parfois, Rimwe na rimwe même les serviteurs de Dieu mbere n'abakozi b'Imana bararuha bakadendebukirwa, hanyuma ukibaza rero uti mwami, none ibi bizorangira gute? et puis il y a Hanyuma une petite voix dans le hakaba ijwi rito riza mu mutima rikatubwira ngo byose bizohera neza ce que ça finira kuko avec Dieu. bizoherana n'Imana. Haleluya. Loué soit notre Ahimbazwe umwami wacu, Imana ihimbazwe. Turashobora kuvuga sincérité, mu bunyakuri bw'umutima tout ce qui ko commence ibintu byose bitanguranye n'Imana et se termine avec Dieu, biherana que bien n'Imana bishobora gusa guhera neza. Mbega byose by'ukuri, mbega ibintu nabibonye neza, mbega namwe mubibona nk'uko. Aho rero hahimbazwe izina ry'umwami. Imana yacu n'a jamais, ntiyigeze inanirwa, il dit, iravuga ibintu bigashika, irategeka ibintu bikabaho. il a promis, Ibyo yasezeranye il le tiendra certainement. izobigumya nta nkeka. Abaheburayo 12 umurongo wa 28, ndashaka gusoma uyu murongo. Nico gituma Puisque nous devons recevoir un royaume kuko twakira ubwami budashobora kunyiganyizwa, reconnaissant, dukwiye gukenguruka car ngo kuko si nous mu gifaransa uko niko dukorera Imana mu buryo buyihimbaye, piété, tuyubaha tuyitinya. Umurongo wa 29, kuko Imana yacu ari umuriro utongora. Amen.
parce que nous recevrons un ngo royaume kuko inébranlable, twakira ubwami butanyiganyizwa nous devons être dutegerezwa kuba abashima amen reconnaissants pour la rédemption, dushima kubwo gucungurwa pour le pardon, no kubw'ikigongwe dushima kubw'agakiza reconnaissants dushima kubwo ukurungikwa k'umusabyi wayo umuhanuzi dushima kubw'ubutumwa bw'igihe cyerezo nous devons aussi être ariko reconnaissants pour quelque chose. dutegereza gushima no kubwo ikindi kintu Révélation kubwo du nom, guhishurwa kw'izina rya yesu amen cela s'ajoute. kuri ibyo aca yongera Nous ko devons être reconnaissants ko dutegerezwa kuba abashima yuko twikorera n'isoni ziwe n'ibyo nabyo bifise umugabane muri ibyo Il n'y a encore jamais eu d'homme ntigeze habaho umuntu venu à la gloire yoba yarashitse mu bwiza dans ce monde avec le nom de Jésus. Non. nta muntu umwe yigeze ashimwa ku bw'izina rya yesu mw'inosi ari mw'inosi oya iryo zina rizotuzanira isoni rizozana gusuzugurwa by'igihe gito ariko Et bizane impembo y'ibihe bidashira amen probe temporaire, gusuzugurwa kudatahurwa le fait d'être rejeté, guhugwa n'abantu ukutamenyekana ukwitwa ko Jésus seul. turi aba yesu bonyine n'ibindi bintu nabyo Soyons reconnaissants dushime de pouvoir porter ko nos dushobora Jésus. kwikorera isoni za yesu kirisito Et pourquoi portons-nous cette opprobre? kubera ko imbega twikorera izo soni Nous avons reçu la révélation kubera de yuko Jésus-Christ. twahawe guhishurwa kwa yesu kirisito amen Nous n'avons pu ne rien avoir. twari gushobora kuba La première chose, atakira et kimwe aussi la seconde. dufise ariko hamwe n'icyo kintu cya mbere haza n'icya kabiri uwahawe uguhishurwa kwa yesu kirisito Doit s'apprêter ategereza kwitegurira kandi agaragara yiteguriye no kwikorera isoni z'izina ryiwe et amen aussi l'opprobre de tous ceux n'isoni qui sont liés z'ibindi byose bifatanye n'ubutumwa bw'imana bifatanye n'igikorwa cy'imana hamwe n'ibindi byose bifatanye n'ishengero amen n'ibyo nabyo bifise umugabane muri ibyo nashaka gusoma notre parole. uwundi murongo ukugwa muri amosi gatatu Nous l'avons déjà lu quelquefois. twamaze kubisoma gake gake amosi gatatu 7, indwi aussi le verset 8. kumbure turasoma n'umurongo w'umunani amosi gatatu umurongo wa gatandatu Dans une ville, sans que canke inzamba soit effrayé. yovugirizwa mu gisagara abantu ntibakanguke Arrive dans une ville, canke hari icago cotera igisagara uhoraho atakirekuye soit l'auteur. Verset 7, non. Dieu le Seigneur ne fait rien. umurongo w'indwi erega umwami uhoraho ntazogira ico akora atabanje kwibira akabanga abasabyi biwe avugisha Verset 8. umurongo w'umunani Rugit. intambwe irivuze none ninde atotinya amen Le Seigneur a parlé. umwami uhoraho aravuze Qui ne parle none pas ninde comme atovugishwa nous pourrions lire twoshobora Apocalypse chapitre 5. gusoma mu byinshi yohana gatanu Lorsque Jean igihe a pleuré yohana yarira et que le livre était encore fermé, igitabo et kicugaye il a reçu arabwirwa les paroles suivantes. ahabwa aya majambo ngo Le lion nturire de Juda intambwe yo mu muryango wa yuda yaranesheje kugira ngo afate igitabo kiwucugurure amenagure ibikimatanije ibyo yohana gatanu umurongo wa gatanu Amos 3 verset 8. amosi gatatu umunani ngo intambwe irivuze ninde atotinya Seulement le rugissement ariko ni kwari ukuwivuga gusa kw'intambwe umwami uhoraho nawe aravuze haleluya c'est ce qui est écrit directement. uko ariko byanditswe neza uko bibandanya kandi naco gifite umugabane muri ibi Verset 8. umurongo w'umunani amosi Le gatatu lion a rugi. intambwe irivuze Qui ne craindrait pas ninde Dieu atotinya le Seigneur umwami uhoraho aravuze qui ne parle none ninde atovugishwa qu'est-ce qu'une si puissante déclaration peut signifier. mbega aya majambo y'ubushobozi yowasiguye iki mbega twese tukaza gucika abahanuzi ego canke oya Oui, laissons-le comme ça. Ok, Mais vous une voulez chose Coco. doit être ariko ari ikintu certaine, kigomba kuba kizwi neza kuri twebwe twese que au nom du Seigneur, ko mu izina ry'umwami
dutegerezwa kwizera tugatanga ijambo ryahishuwe kuko ryasohotse riva mu kanwa k'umuhanuzi wayo, umuhanuzi atakire kubera dukuye ko, atakire kubera twongeye ko. Amen. Kuri jewe ibyo birahagije ko umuntu avuga. Cela signifie-t-il être prophète? ngo mbega bisigura yuko ari umuhanuzi? Oya, bisigura ahubwo kuvuga iby'umuhanuzi yavuze. Aho rero ibintu byose bigenda neza, atari kubirenga, atari kubisobanura, ariko kuvuga ibyavuzwe biciye kuri uku ni ku mwami avuze. Mbega muremeranya n'ibyo? Nta butumwa bushasha dukeneye. Igihe ndugije ijwi cyane ndasubira inyuma gatonyi kuko birankura ko imbere muri jewe umwami Imana yavuze. Ijwi ryumvikanye riva mu ijuru, twararyumvise kandi byabaye guhishurirwa kuri twebwe kuva ku Mana. Ninde atovuga nk'umuhanuzi? Ubwa mbere haranditswe ngo ninde atotinya, muri Amose 3:8. Aho niho ugutinya Imana nyakuri gutangurira. Ninde muri twebwe yatahuye biciye guhishurirwa kw'Imana ko umwami yavuze? Aho rero kuri uyo niho haza ugutinya Imana. Ugutinya Imana misi yose ni gutinya ijambo ryayo ryera. Mbega avuga ko umuhanuzi Yesaya ngo abahinda agashitsi ku kwiyumvira ku ijambo ryanje. Abantu bafata ijambo ry'Imana mu buryo bwa minenegwe, ariko hano twe dufise ibyo duhurako n'Imana. Umwami Imana nta kintu na kimwe akora atabanje guhishurira umugambi wayo abahanuzi bayo ivugisha. Amose 3:7. Cela ne s'est pas seulement passé dans le passé. N'est pas seulement arrivé dans le passé. Ibyo byashitse gusa muri kahise, ariko ibyo byabaye no mu gihe cawe no mu gihe canje. Ibyo byabaye mu gihe cyacu. Uyu munsi ni wo munsi uwo Imana yadukoreye kugira ngo tumenye umugambi w'Imana wari wo kubwishengero mw'iyi minsi. Umurongo w'8, intambwe irivuze, ninde atotinya? Umwami uhoraho aravuze. Amen. Umwami uhoraho aravuze, ninde atovugishwa? Ntanze ijambo ry'Imana ijambo kurindi nk'uko narihawe n'umwami, aho rero ntaba ari jewe mvuze, iba ari Imana ivuze biciye mu ijambo ryayo kandi biciye no kuri mwemu wayo aciye kuri jewe. Ni neza niko byagenze kuri mwene data Branham no ku bahanuzi bose n'abasabyi bose b'Imana. Paulo yavuga ngo nayo babwiye gukora ibihawe n'umwami, Abikorino 1:11-23. Mu bwami bw'Imana ibintu by'abantu sinabyitwararitse. Mu bwami bw'Imana n'ibipimo by'Imana nibyo bifatishwa, nibyo bikoreshwa. Mu bwami bw'Imana ivyo yavuze bitegerezwa gukoreshwa hano. Ibyo twarabibwiwe. Ninde atotinya? Umurongo 8 Amos 3. Umwami Imana yavuze. Mbega yashoboye kuvugisha? Mbega yamvugishije? Mbega umuryango w'umutima wawe washoboye kwiyugurura? Mbega twaratahuye imvugo yayo? Mbega ibyo byabaye ubwishirwa kuzima kuri twebwe? Ninde atovuga nk'umuhanuzi? Yeretse ry'umurongo 8. Aho rero ntituzovuga ibyo dushaka kuvuga,
ariko tuzovuga iby'Imana yavuze mu ijambo ryayo. Amen. Allons dans Ézéchiel, tuje muri Ezekiyeli chapitre 18. mu Là, gice cya 18 hari mirongo imwe nashaka gusoma il nous montrait avec l'aide de Dieu nerekane dufashijwe n'Imana l'intention de faire. ibyo ifitiye umugambi gukora ibyo ishaka gukora. Ézéchiel chapitre 18, Ezekiyeli 18 partie du verset. duhereye ku murongo wa 30. C'est pourquoi je jugerai chacun de vous selon sa conduite, maison d'Israël. nicyo gituma yemwe ab'inzu ya Isirayeli ngira mbacire urubanza umuntu wese nk'uko inzira ziwe zimeze, niko umwami uhoraho agize. Toutes vos transgressions, Nimugaruke muhindukire muve mu bicumuro byanyu byose, plus pour vous une occasion ibigabitanyo byoye kubazanira kugesezwa. Verset 31. Umurongo wa 31. Rejetez toutes vos transgressions par lesquelles Nimutekure ibicumuro byanyu byose mwacumuye, et faites-vous un cœur mwironkere umutima musha nimwe musha. car. Pourquoi voulez-vous, Ni iki gituma mugomba gupfa maison d'Israël, yemwe ab'inzu ya Isirayeli? Umurongo wa 32. pas plaisir à la mort, Erega simpimbagwa n'urupfu rw'upfuye, dit le Seigneur. niko umwami uhoraho Le Seigneur. agize. C'est pourquoi Nuko convertissez-vous. nimuhindukire muveho. Il s'agit ici Bijanye aujourd'hui. hano kuri jewe n'iki cyumviro kidasanzwe. Nous connaissons tous le passage Twese biblique. turazi Dieu a imirongo ya Bibiliya iyo Imana yasezeranye mu ngo un cœur nouveau. nzobaha umutima musha, nzobaha imwemu nsha, J'écrirai mes. nzandika ibyagezwe byanje mu mitima yanyu. Ézéchiel 36. Ezekiyeli 36 umurongo wa 23 na Ce que Dieu 27. voulait faire, Ibyo Imana nous yashaka connaissons tous. twese turabizi, Nous le savons. turabizi. Ici, Hano il nous est demandé, turasabwe au verset ku 31, murongo wa 31 Ézéchiel 18, muri Ezekiyeli 18 ngo toutes vos transgressions ngo par lesquelles vous avez nimutekure péché contre ibicumuro byose ibyo mwacumuye ko ngo mwironkere umutima musha nimwe musha. Hano Nous pouvons peut-être kumbure turashobora kugira ikigereranyo hamwe n'ijambo iryo Pawulo à exprimer Éphésiens. yavuze mu Banyefeso igice cya 4. Il y parle de personnes Avugamwo abantu qui ont été ou qui sont scellées par l'Esprit Saint. bashyizweho ikimenyetso namwe mu yera, akaca avuga ngo rero mwiyambure uwo muntu wa kera, mwambare umushasha arimo imisho y'Imana mu kugororoka no mu kwera by'ukuri. Abanyefeso 4:22-24. Imana yaduhaye umutima musha n'impwemu nsha, Mais nous devons ariko dutegerezwa kugaba ce cœur, kugira ngo ce cœur nouveau, uwo mutima musha, cet esprit nouveau iyo mwemu sha, haleluya, iyo mwemu de Dieu. y'Imana Nous devons veiller dutegerezwa à ce que kugaba cet esprit ko uwo mwemu adashabura ku buryo bw'uko ancien. yigira, ku buryo bw'uko imero yacu ya kera isubira kugaragara. J'ai 2 ou 3 choses à dire aujourd'hui. Mfise ibintu bibiri cyangwa bitatu nshaka Je ne kuvuga, peux pas croire. ibintu ntashobora kwizera. Ibi Peut-être kumbure biraza kubanyiganyiza muri uwo mwanya. si je dis ici devant Mvugiye hano imbere yuko hariho ibintu que je ne peux pas croire. ibyo ntashobora kwizera, ariko hari ibintu ntashobora kwizera nyine. Nk'akarorero, sishobora kwizera Le doux yuko et la mer puissent sortir. ibisosa n'ibirura bishobora kuva mu isoko rimwe. Amen. Pourquoi je ne peux pas le croire? Kubera ko ntashobora kubyizera, Parce que la kubera yuko Bible dit Bibiliya nikivuga d'une source ngo mu isoko rimwe, mu mbizi imwe sortir. ntihashobora gusohoka ibisosa n'ibirura. Murashobora kubisoma Jacques chapitre 3. Yakobo 3 umurongo wa 11. D'une source. Jacques chapitre 3 verset 11. Une Yakobo source 3 umurongo wa 11. Mu isoko rimwe, fait-elle jaillir isoko rimwe mbega par la même ouverture l'eau douce. mbega ryotanga amazi arura Qu'a-t-il dit? n'ayasosa.
notre Seigneur, mbega umwami wacu avuga iki mbega ku munsi wa nyuma ku minsi mikuru ya Yerusalemu igihe yavuga kuri mwemu les croyants devaient uwo abizera bategerezwa guhabwa l'eau que je vous donnerai, yavuze ngo amazi nzobaha azoba muri mwebwe isoko y'inzuzi idudubiriza mu bihe gushika mu bugingo budashira. il y a peut-être là deux contextes que je hariho rero ibintu bibiri ngomba nzane ku gipimo kimwe. Hariho isoko y'Imana. voudrais quand même lire aussi dans Nashaka gusoma aho muri Yohana 7 kugira ngo menye neza yuko tutavuga gusa ariko ko vyanditswe. peut-être qu'il s'agit kumbure ni d'un autre passage que j'ai cité tout à l'heure. n'uwundi murongo Jean navuze chapitre 7 hano muri Yohana 7 umurongo wa 38 na 39. celui qui croit en moi, ngo unyizera dit l'écriture, nk'uko ibyanditswe bivuga mu gifaransa de son inzuzi z'amazi y'ubugingo zotemba ziva mu nda yiwe. esprit, ariko ibyo yabivuze kuri mwemu uwo abamwizera bagira bahabwe, car kuko l'Esprit Saint mwemu atari bwatangwe, parce que Jésus kuko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. la gloire. Tout à l'heure, je me suis référé à Jean 4. nari nafatiye umwanya uheze kuri Yohana 4 ku biraba n'ikiyago c'umwami yagiranye n'uriya mugore kw'iriba. Twese murashobora kubisoma ubwanyu, L'évangile de Jean au chapitre 4. ni mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 4 Il était question de l'eau. aho avugwa naho Le amazi. Seigneur répond en disant Umwami arishura ati qu'elle n'a plus besoin de puiser, ntakeneye kuvoma, ariko ko ayo mazi ayamuha jaillira dans la vie éternelle. adudubiriza gushika mu bidashira. Ni muri Yohana 4:14. Vous pouvez lire Murashobora gusoma iyo nkuru yose muhereye ku murongo wa le 6 chapitre 4 de Jean. uwo muri Yohana 4. Nashaka kugenda ngere kure. D'une même source, Mu isoko ne peut imwe pas sortir le doux et ntihashobora kuvamwo ibisosa n'ibirura. considéré dans Jean Byumvise chapitre turabyihweza muri Yakobo 3:11, muri Matayo 7 umurongo wa 16 il dit qu'on ne peut aravuga ngo cueillir des raisins ntushobora kwamura ni des figues amahwa dans des chardons. Man kann nur das On, ku mizabibu oder die Bäume nehmen, on ne peut tirer canke iminyinya de ku nzabibu l'arbre canke imitovu ku misugoni ce qui y a poussé. ukura ku giti icamyeko. On connaît l'arbre. À Tumenya igiti on ku peut le vyamwa lire aussi cama. dans Matthieu 7, verset Turashobora kubisoma muri Matayo 7:18 ngo igiti ciza de beaux fruits et un ngo igiti ciza kigira ivyamwa vyiza. porte Umurongo wa 17 où kuko igiti ciza cose cama ivyiza ariko igiti kibi cama ibibi. le fruit Ngo reconnaîtrez. ni Verset 16, Matthieu 7. ku byo bama muzobamenyera ku byo bama 16 atari ku byo bashoboye gushikako, atari ku masura yabo asa n'ubaye Imana, atari ku bwenge Oui, ou bien la sagesse qu'il donne. ubwenge ubwo bwabo biha, ariko ngo muzobamenyera Il s'agit ku ici byamwa. Hano de la vie spirituelle. hano bijanye no kuba ubuzima bw'imwemu, aho rero biba bijanye no kuba ni mwemu, ni ivyamwa vya mwemu. Haleluya! Ivyamwa vya mwemu ni urukundo, amahoro, umunezero, ubugwaneza, ukwihangana, kugira neza, ukwizera. Je lis dans Galatie. Murashobora kubisoma mu Bigalatiya 5 umurongo wa 23. Hari ikindi kintu Peut pas croire. naco nashobora kwemera, sinshobora kwemera kwizera yuko abana b'Imana Et une nature diabolique. bafise kamere ka Satani. Ibyo sinshobora kubyizera. Je peux croire. Ndashobora kwizera ko umwana w'Imana Commettre des erreurs. ashobora gukora amakosa, agakora amakosa, Je peux croire ariko ndashobora kwizera que nous puissions commettre des ko fautes. turashobora gukora amakosa Je peux croire amakosa. qu'il puisse Ndashobora avoir kwizera yuko arashobora kuba kutumva ibintu neza, kuko turacari hano ku isi, twese turabizi, ariko sinshobora kwizera la nature yuko akamere de l'ennemi ka Satani puisse se manifester koshobora kugaragara sans les réconcilier. mu biyujuje. Je ne peux pas croire. Sinshobora kwemera kwizera yuko Kayini ashobora gucika Abeli, canke ko Abeli acika Kayini. Je ne peux pas croire non plus. Sinshobora no kwizera yuko umwana by'ukuri w'Imana À la suite du agenda akurikira umwami devenir ashobora kuba
calomniateur umuntu anegura canke ou un régneur, acokora abandi Satan n'y avuga abandi nabi kiretse satani yinjiye nk'uko yinjiye muri yuda. Nous devons établir les limites bibliques, dutegereza gushiraho uburimbi bwa bibiliya les établir sans compromis tukabushiraho et nous poser uniquement une uko hanyuma tukibaza gusa ikibazo Dieu. o mana Qu'en est-il de mon mbega intérieur? je imbere muri je meze gute, Qu'est-ce qui se manifeste? ni igiki kigaragazwa mu buzima bwanje, Est-ce que les fruits de mbega l'esprit, ivyamwa vya mwemu vie de Dieu, n'ubuzima bw'imana, les caractéristiques de notre mbega Seigneur, imico y'umwami wacu nk'uko tuyigaragarizwa mu cete ca petero wa kabiri rimwe, que nous devons devenir ko participants dutegerezwa kuba abasangiye akamere n'imana. Est-ce que ces fruits et cette vie, mbega ubwo buzima ibyo vyamwa mbega vyoba vyaramaze kugaragara. bien-aimés frères et sœurs, bakundwa ici, na et en bene tout bashiki lieu, banje dans tout hano pays, no n'ahandi hose mu bihugu byose dutegerezwa kwegera imbere mu gutungana, dutegerezwa kugira intambuko tuja imbere mu kwizera. Haleluya! nous devons dutegerezwa voir le but kugira intumbero yacu et ne imbere pas nous laisser yacu, distraire. ntitureke ngo dusamazwe n'ibintu umugwanizi ashaka gushira ku nzira yacu, Sinon, bitari uko. mais nous devons regarder au-delà de ariko ces choses. dutegerezwa kurengera ibyo bintu mu kuraba, Nous devons regarder dutegerezwa kuraba hakurya y'ibyo bintu. nibyo ndaramurira amaso mu ijuru aho baguhimbariza mu ndirimbo, aho rero ntituba twibona ibintu biducamwo, ariko tubona umwami uwo yavuze ngo ni je natanguye igikorwa ciza muri mwebwe nzonageraheza. Abefilipi 1:6. buri rubuto rwose selon cette espèce. ruzobyara nk'uko ubwoko bwacu biri, niko biri mu Itanguriro 1:11. Reçu en nous. niba twakiriye muri twebwe urubuto rw'imana ruva mu ijambo, aho rero urubuto rw'imana Doit se manifester rutegerezwa kugaragara biciye ku bana b'imana abafise kamere ka Yesu, babayeho ubuzima bwiwe hano ku isi batihata, de ta part. atakwihata kuva kuri wewe cyangwa kuva kuri jewe. Les vrais croyants abizera by'ukuri s'efforcer pour pouvoir haïr. bategereza ahubwo kwihata ngo banke, Malgré ça, nubwo vyogenda uko, nubwo baba bihase ntibigera bishikako, ntibashobora kwanka, botegerezwa mu nyuma kwitwenga bakavuga ati none kubera iki ahubwo nagerageje. et c'est exactement l'inverse pour les autres. rero ni igihushane ku bandi, atakwihata Des hommes abantu comme Caïn nka Kayini peuvent tuer leur frère, barashobora kwica mwene se le laisser par terre bakamusiga hasi, et puis se présenter devant lui. hanyuma bakaza imbere y'umwami bakavuga bati Suis-je le mbega jeni je ncunga mwene mama. Son sang umwami akavuga ati amaraso yiwe de la terre arataka ava ku isi gushika hano iwanje. Il manquait simplement que habura Caïn gato dise, gusa cela ne ngo m'intéresse sikayini pas. avuge ngo ibyo ntibindaba. Bien-aimé, bakundwa, c'est de lignée. izo mbyaro zibiri n'uwo munsi ziracariho hagati mu bizera. Et frère Branham mwene data Branham aravuga mu buryo butomboye, akabivuga mu buryo bwumvikana, kandi ivyo bizoguma uko gushika ku iherezo. hahiriwe umuntu qui ne hait pas, atanka ariko yankwa, qui ne comprend pas mal les autres, adatahura nabi abandi ariko we atahurwa nabi. Haleluya! atagiriza abandi ariko we yagirizwa, qui ne trahit pas les autres. adahemukira abandi ariko we ahemukirwa. On pourrait continuer avec ce registre. wobandanya n'ubwo rutonde ukabandanya. mbega muri data Branham avuga iki ku bantu bari Qui baramu ont formé un hari ivomo bakaca akazingi, yarababwiye ngo ati nzoca uruzingi runini, hanyuma mw'urwo ruzingi runini shiremwo abo abari baguyemwo. Amen. un homme de Dieu umuntu w'Imana vivra sans aucun effort azobaho atakwihata, abeho ubuzima
bwa yesu hano ku isi. Peut-être, Birashoboka ko mu ntege nke, car nous ne sommes pas kuko dans la statue ntiturashikira iyo gihagararo cya yesu kirisito, ariko turiko turakora intambuko vigoureux, zikomeye mu kwizera, kandi imana nous y aidera. izo bidufashamo. Revenons à la parole Tugaruke dans le prophète Ézéchiel. mu muhanuzi Ezekiyeli 18 umurongo wa 31, mutekure ibicumuro byanyu ibyo mwancumuye ko byose, ngo mwironkere umutima musha. Amen. Ce qui pourrait souiller nos cœurs Ibyo ashobora kwanduza imitima yacu après qu'ils aient été purifiés, inyuma y'uko yatunganijwe ikagirwamisha n'Imana, reconnaître ces choses. dutegerezwa kumenya ibintu bitegereza kwanduza imitima yacu, tukabita kure yacu, ntitwemere yuko imitima yatunganijwe n'amaraso isubira kandi kwanduzwa, Car kuko il y a une glorieuse promesse hariho isezerano rikomeye iyo faite dans la montagne umwami du sermon de la wacu yatanze kuri bwa butumwa bw'umusozi, ngo hahiriwe abafise imitima itunganye ko aribo bazobona Imana. Matayo 5:8. Ico ni ikintu recevoir un nouveau kwakira cœur kwakira umutima mushasha utunganye utwawe n'Imana, ariko hanyuma nahanje faire disparaître gukuraho kuri twebwe ibintu byose byanduza bigacafuza uwo mutima mushasha utunganijwe. Amen. Kugira ngo imitima yacu lavé igume yogejwe yera sous le sang, munsi y'amaraso y'umwagazi, kugira ngo Kristo fasse sa demeure ashobore kubayo, hanyuma abeyo mu buryo bukwiriye, l'espérance de la gloire. uwo ibyizigiro by'ubwiza akaba muri twebwe, kuko uko niko byanditswe ngo Kristo muri mwebwe icizigiro cy'ubwiza. Abikorosayi 1:27. Ku ruhande rw'Imana cyangwa biba ku Mana, byose byarabaye: umutima mushasha, isezerano risha, ubuzima busha. Tout a été mis à notre disposition par Dieu. Byose byashizwe aho dushikira ku ruhande rwacu tuvuye ku Mana. Ubwo rero twinjira muri iryo sezerano n'Imana, ein neues Herz schenke, einen Nous acceptons le nouveau cœur, twemera umutima musha, le nouvel esprit. twemera impwemu musha, kandi impwemu wayo ashingira intahe impwemu yacu Certitude de foi kudakekeranya que nous sommes devenus enfants de ko twacitse abana b'Imana. Haleluya. Alors l'enfer Aho rero ukuzimu peut être sens dessus, sans kurashobora kukicurikanga. Twebwe twizera iby'Imana yavuze, kuko ni kwa rukuri, nibyo. tout ce qui Hanyuma ibyo Satani nabyo ashobora gukora, c'est de toute façon un mensonge. uko biri kose ni ibinyoma. Faites-vous un cœur nouveau Mwironkere imitima misha et un esprit nouveau. n'impwemu nsha. Ego, mbega twabikora gute? Uniquement Ni gusa nettoyant tous les obstacles, mu gukuraho ibitsitaza byose, ibintu byose bizibira Imana, laissions agir. hanyuma tukayireka igakora. Nous allons encore Turagiye kandi Ézéchiel le chapitre muri 12, Ezekiyeli 12 à partir du verset duhereye ku murongo wa 22. Fils de l'homme, für eine Riesenart quelle manière de parler et d'usage est Riti, mwana w'umuntu, dans le pays uyu d'Israël. mugani ni uw'ikimuca mu gihugu cy'Isirayeli, Le temps s'écoule, ngo iminsi iratebye kandi ukwerekwa kose kurabuze, prophétie reste sans ngo ubuhanuzi bwose buguma budasohoje. Umurongo wa 23, none dore ubabwire utukuri ku mwami uhoraho agize ati, nzotuma uwo mugani uzimangana, on ne l'utilisera plus. ntibongere kuwuca mu Bwisirayeli Dis-leur au nk'umugani, ariko babwire le temps est proche uti iminsi iregereje. Amen. et l'accomplissement de toutes les prophéties. n'ivyerekanywe byose bigira bishike. Umurongo wa 24, Plus de prophéties trompeuses, nta kwerekwa kw'ibinyoma de prophéties mensongères canke indagu y'akabijya bizokongera kuba mu nzu ya Isirayeli. Umurongo wa 25, kuko jewe ndihoraho nzovuga, kandi ijambo nzovuga rizoshika, et sans plus tarder. ntirizokongera kurekegwa mu
umutendeko Génération rebelle, kuko mu gihe cyanyu mwebwe ab'inzu y'abagarariji nzovuga kandi shitse ico navuze dit Dieu. niko umwami uhoraho agize umwami Quelle parole glorieuse. mbega ijambo ry'ubwiza Qui peut mesurer ninde la portée yo tel passage de pimanya aho iri jambo ry'ibyanditswe nk'iri rishobora gushika umwami wacu consoler? ashaka kuduhumuriza Il veut nous donner du courage. ashaka kudutera intege Puissions persévérer. kugira ngo dushobore gushishikara Tu kubandanya persévéreras jusqu'à la uzihangana gushika ku iherezo sera couronné. uwo niwe azokwambikwa igitsibo Quelles sont ici les deux pensées principales? mbega ibyiyumviro bibiri nyamukuru ni ibihe ubwa mbere Il faut en finir avec la manière de parler. tugomba guhezanya n'ibintu abantu bavuga ngo ubuhanuzi ntacyo bukikora Il ne se passe rien. ngo uko biri kose nta kintu kibe gishika Deuxièmement, ubwa kabiri il faut en finir tugomba guhezanya une fois pour toutes rimwe burundu avec toute prophétie personnelle hamwe n'ubuhanuzi bwa muntu bwite mu ishengero ry'imana nzima Gott möge richten, darauf können wir uns verlassen. Oui, que Dieu parle. nous ego unifier. ukuba imana ibivuga ibyo twabyizigira ibyo urabikora Quand je pense iyo niyumvira que ku bintu proclamer, abantu annoncer bavuze que j'ai bagatangaza fidèlement, nkabyizera mu bwizigirwa hanyuma ntibyaba alors oh il y a quand même un peu de tristesse. aho rero haraba umubabaro muri jewe nkabwira ati mwami unzigame gushika ku isaha ya nyuma y'ubuzima bwanje Plus. sinze subire na rimwe kumviriza umuntu Au début de cette prédication, mu ntango ya buno butumwa considérer les paroles twihweje de l'Apocalypse, amajambo chapitre 4, yo mu bya Yohana 4:14 na 18 voix ngo ijwi retentit du ciel ryumvikanye mu ijuru a parlé. imana Amen. yavuze amen Il s'agit uyu de munsi parole du Seigneur. bijyanye no kuba ari ijambo ry'umwami Ici, ndabivuga gusa hano muri ubu buryo Einen großen Fehler gemacht. nous avons commis une grande erreur. twakoze ikosa rikomeye Apprendre une lourde leçon. twari dukwiye kuhigira ikigwa gikomeye twahigiye ikigwa gikomeye kirura kigumye kuko tutafashe mu buryo bukomeye imirongo ya bibiliya abantu bakoresha impano De la même véracité de Dieu bakaba moi. nibaza ko buzuye ukuri kose nk'uko kuri jewe imbere y'imana Devant Dieu avec la igihe mba mpagaze ntangaza ijambo Il ne m'est pas venu à l'idée sinigeze niyumvira yuko abantu eux-mêmes quelque chose bo ubwabo bashobora kwiremera ikintu ubwabo qui nous qui murazi nous est arrivé pendant murazi ibyadushikiye mu myaka combien de yakurikiye fois avons-nous traduit pendant inshuro twasobanuye amasaha menshi l'une des prédications puissantes. bumwe mu butumwa bwo muri tabernacle bukomeye imana ikatuvugisha hanyuma ku iherezo Nous avons tous twese prié au Seigneur. Oh Dieu, tugasenga imana ngo wo mana ngo tuvugishe ngo ubure ngo tuvugishe qu'est-ce qui s'est passé? byaciye bigenda gute Les gens se sont sentis abantu poussés biyumvise ko basunitswe par l'émotion intérieure. n'ibyiyumvo byabo imbere mu Et mitima ensuite sont venus les twashaka kumva hanyuma haje ubuhanuzi bw'uburyo bwose hanyuma harakurikira ngo ukuri kuragize nta kintu na kimwe cyari muri ibyo ntikwari kuri we agize twategerejwe de leçons. guhabwa ibyigwa bikomeye Le jour est aussi venu. ariko n'isaha yaraje umunsi waraje aho Fait passer ces paroles. nashoboye gucisha aya majambo ku minwa yanjye ndavuga nti gushika mu bihe bidashira sinzosubira kuba ibyo abantu bavuga Point devait venir. Après avoir bu inyuma cette yuko twari tunyweye kuri icyo gikombe kirura jusqu'à lâcher gushikaho le déclic. C'est produit turekura Dieu seul est vrai. imana yonyine niyo nyakuri umuntu wese nawe amenyekana nk'umunyabinyoma iyo tuza imbere y'imana Et que nous écoutons sa parole. hanyuma twumva ijambo ryayo C'est bien à nous qu'il. aho rero aba ari twebwe abwira mbese uko biri Alors, il parle par sa parole. aho rero avugira mu ijambo On va faire à une lettre ryiwe morte. aho ntituba turi ku nyuguti zipfuye ariko ni inyuguti zizima ziba zabaye izitwegereye Voyons kandi contexte. duba dushaka Conseil
de cette imvugo iri mu mugambi w'agakiza w'Imana mw'iyi minsi. Mubone lien avec Amos mubone ubufatanye hagati ya Amosi 3:7-8. Dieu le Seigneur. Umwami Imana Ce ne yavuze, sont pas les hommes qui ont parlé, mais Dieu le abantu bavuze, ariko ni umwami uhoraho ne parlerait pas. avuze. Ninde atovugishwa canke ninde atotanga ivyavuzwe bivugwa n'Imana? Ne pas parler, passant à côté de Dieu. Atari kuvuga duca ku ruhande rw'Imana, atari kongera ko na kimwe, ariko twumva ijambo ry'Imana Et dire, tukizera tukavuga iby'Imana yavuze. Amen. je vais conclure Nshaka guheraheza avec ce résumé hamwe de ces précieuses pensées. no guheraheza mu ivyiyumviro by'agaciro. Le temps se prolonge. Abantu baravuga ngo igihe kibaye kirekire, umunsi inyuma y'uwundi, Prophétie reste. ngo kandi ubuhanuzi bwose buguma uko budasohoje. Aussi l'épreuve s'abat sur Mbega ni kangahe n'ibigeragezo bikubita abana b'Imana, et tout doucement, hanyuma au plus profond demain. imbere mu mutima wabo icyumviro kikabazwa ati none ibi bintu bizoshika ryari? Mbega ibi bizoshika munyizere bizoshika, kuko Imana yabivuze mu ijambo ryayo, nicyo gituma bizoshika. Ifatanye n'ijambo ryayo. Umwami aravuga Je mettrai fin ngo nzoherahezanya n'ubwo buryo bwo kuvuga. Amen. Iyo twiyumvira que tout s'éternise. Et yuko ibintu byose birakweguka bikaba birebire, nta kintu na kimwe gishika, mettre fin. Imana igomba guherahezanya nicyo cyumviro kigwenda uko canke niyo mvugo nk'iyo. Ndemezwa ko Même pendant la période de sécheresse, mbere no mu gihe c'uruzuba travaillez en nous. Imana yakoreye muri twebwe kugira ngo twigire ibyigwa bizotubera iby'agaciro muri kazoza, kugira ngo ntidusubire gukora ya makosa nyene. Amen. Umwami aravuga mu 53 Je mettrai fin. ngo nzoherahezanya n'ubwo buryo bwo kuvuga, ngo ntibazosubira kubikoresha mu Bwisirayeli, Dis-leur au contraire. ahubwo ngo ubabwire uti iminsi iregereje, kandi ugusohoza k'ubuhanuzi bwose nabyo biregereje. Haleluya. Et honneur. Cubahiro n'ubwiza bibe by'Imana yacu. Ne ressemblons-nous pas très souvent Mbega kenshi ntituba dusa n'aba bantu tuti mwami, mbega nigushika ryari? Hameze guca igihe kirekire, nta kintu kimwe kiba. Imana ces raisonnements. igomba guherahezanya n'ibyo byumviro cyangwa ubwo buryo bwo kwiyumvira uko. Haleluya. Notre Dieu Imana yacu a un temps. ifise igihe, Il place les promesses sur le champ des ishira amasezerano giterekwa amatara, hanyuma hakaza igihe ciwe kubwo gusohoza kw'ijambo ryayo. Amen. C'est ce que nous attendons. Ibyo byo turindiriye N'attendons pas en vain. kandi ntitubirindiriye ubusa, kuko atagukekeranya ko yavuze ngo Aussi certain. yabivuze, uko niko atari gukekeranya ko azobikora. Umurongo wa 23, ahubwo ngo ubabwire uti igihe kiregereje kandi ugusohoza Les prophéties. kw'ibyerekanywe byose bigira bishike. Haleluya. Toutes les prophéties de l'écriture. Ubuhanuzi bwose bw'ibyanditswe, N'est-ce pas? mbese ko biri. Amen. Le temps est proche. Ngo igihe kiri hafi, Et l'accomplissement de ugusohoza toutes les prophéties. k'ubuhanuzi bwose bwa Bibiliya biri hafi. Oui, avec la parole de Pierre. Mwiyumvire iri jambo murigeranye n'igitabo cya Petero ngo si kugomba ko umuntu ubuhanuzi bwazanwa, ariko abantu basunitswe na mwemu w'Imana, abantu bera nibo bavuga babawe n'Imana. Petero wa 2:1. Hanyuma igitabo ca nyuma, De toute façon, le livre. uko biri kose ni igitabo c'ubuhanuzi, ni igitabo cyo guhishurwa ibyo Yohana 1:3, guhahirwa usoma n'abumva amajambo y'ubuvugishwa ya kino gitabo bakitondera ibyanditswemo. Nous revenons Hanyuma à ce fondement. catoza ariko urwo rufatiro Ensuite, il nous est dit au verset tukazubwirwa umurongo wa 24 il n'y aura plus ngo de prophétie trompeuse. nta kwerekwa kw'ibinyoma canke indagu Mensongère dans yakabijya bizokwinjira kuba mu nzu ya Isirayeli. Amen. entièrement d'accord avec Je ndemeranya n'ibi. Amen. L'amen n'était pas assez. Amen ntiyari ikomeye. Dieu nous a promis. Imana yadusezeranije ibyo bintu bibiri. Amina. Il a promis Yarabisezeranye ce qu'il gusohoza ibyo yasezeranye. et au moment où il commence à accomplir Igihe atanguriye gusohoza inama de salut qu'il a y'agakiza iyo yasezeranye,
et qui tend maintenant vers son achèvement. ubu ikija ku guherahezwa kwayo muri uwo mwanya Tout discours imvugo yose ya muntu dans l'église, irahera mu ishengero ry'Imana nzima. Amen. c'est alors que nous ne parlons plus que le langage. uko niko Nous tous ne twese parlons plus que le langage de tuba Dieu. tuvuga gusa imvugo y'Imana, umwami umwe, ukwizera kumwe, umubatizo umwe, ukumenya kumwe umwana w'Imana. Ndabinezererwa kuko igihe kirekire cyaramaze guhera, isaha y'Imana iregereje, ibimenyetso byose by'igihe birabigaragaza. Je voudrais voir Nashaka kubona n'amaso yanje uguheraherezwa kw'ishengero mugeni. Je voudrais en être témoin. Nashaka kubicabona, Me réjouir nashaka kunezererwanywa namwe, que nous puissions tous dire ensemble twese tukavugira hamwe fait de grandes choses tuti en nous. Imana yakoze ibikomeye muri twebwe. Haleluya. Les prophéties Yasoje ubuhanuzi bwose bw'ibyanditswe n'ibindi byose yari yavuze imbere y'igihe. Amen. il a accompli en nous. Yabisoje muri twebwe, muri wewe no muri jewe. Hahimbazwe izina ry'umwami. Umwami Imana yaravuze, Il l'a ibyo yavuze izobisohoza. son temps est venu. Igihe ciwe cyashitse gusohoza kuri ngaha. Ce que les hommes ont annoncé Ibyo abantu bavuze ne s'est pas accompli. ntibyasoje, Et c'est bien comme ça. kandi ni byiza uko, ni byiza uko, Oui, c'est bien aussi. ni byiza Nous ayons été achoppés yuko dans ces choses. twatsitaye muri ibyo bintu, Que notre oreille spirituelle soit uko réglée ugutwi uniquement sur la voix de Dieu. kwa mwemu kuba kuregereye gusa ku ijwi ry'Imana no ku ijambo ryayo, tugashobora kuvuga gusa ego, hanyuma umwami agashobora kongera ko amina yiwe, akaduha umutima mushasha n'imwemu nsha, Une vie nouvelle ubuzima bushasha, nous donne. akaduha ubuntu Gardez nos cœurs bwo kuzigama imitima yacu n'ibyumviro byacu muri Yesu par Kristo, sa grâce. kubwo buntu bwiwe n'ubwizigirwa bwiwe. Et nous voulons aussi Kandi turashaka prier les uns pour les autres. gusengeranira kugira ngo Imana ifashe abanyantege nke, kuko byanditswe ngo umunyenkomezi nka Dawidi, Que le plus faible soit ngo umunyantege nke amere nka Dawidi, umunyenkomezi nawe amere nk'umumarayika w'umwami. Hamwe n'Imana byose birashoboka. tous lâches et faibles. Twese turi abanyantege nke, ariko Imana ni nyenkomezi, irakomeye, kandi uri muri twebwe akomeye gusumba uri mu bisi. Nous ne pouvons plus que dire Seigneur, Dushobora kuvuga gusa ati mwami, prends toute la place en nous. fata ikibanza cyose muri twebwe, Dispose de nous toi-même. wowe ubwawe uhagarike neza, udukoreshe, uduhezagire. Haleluya. Paroles précieuses. Mbega ijambo Lisez ry'ubwiza. encore ces paroles dans la prière. Dusubire gusoma iri jambo iwanyu muhira, hanyuma mushimire Imana kuko igihe cyayo cyashitse. Turanezerwa yuko tutarindiriye ubusa, Nous ne sommes pas des idiots. ntituri ibigugu, kuko twizeye Imana, kandi ko twizeye Imana ntituzomaramara, ariko tuzobona ubwiza bw'Imana kandi no gusohoza k'ubuhanuzi bwayo. Haleluya. Ni ego kandi ni amina kubw'ishimwe ry'Imana biciye muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Levons-nous. Turahaguruka kugira ngo dushimire umwami. Alléluia. Amen. Haleluya, haleluya. Seigneur, Mwami, aujourd'hui, uyu munsi tu nous as parlé par ta parole. watuvugishije biciye ku ijambo ryawe. Amen. Desto Menschen sagen hier ist Christus Pas là où les hommes disent, Atariho aho abantu bavuga ngo Kristo ari hano, n'y allez pas. ngo ntimuze mujeyo, Où sa parole. ari aho ijambo ryiwe riri. Haleluya, haleluya. Oh, nous aimerions, oui, embrasser cette Twokunze kugumbira iyi Bibiliya, twayigumbira. Haleluya. Ciel et la terre passeront. Ijuru n'isi bizorangira, ariko Parole demeure éternelle. ijambo ryawe riguma ibihe bidashira, kandi Qui te suit uwagukurikira ne demeurera pas dans les ténèbres, nawe mais ntazoguma il aura la lumière. umwiza, azogira umuco w'ubugingo. Waravuze uti ubeze mu kuri kwawe, Ta parole. ijambo ryawe niko kuri. Alléluia. Haleluya. Amen. Amen. Sanctifie ton église. weze ishengero ryawe, ubutunganye ishengero ryawe. Mwami, utwuzure
de ton Saint-Esprit twuzuze mwemu wawe yera turasengera mwami qui sont tiraillés abakwegagugwa mu ruhande no mu rundi hamwe n'imikino y'ubushukanyi y'abantu ubagire akagongwe ubagenderere ubahe gutahura yuko pas des atmosphères atari humaines ibirere by'abantu atari byo bituzana imbere y'Imana cyangwa bituma tugira umwimenyerezo mu guheraherezwa. Imana irongora ubwoko bwayo, Imana ivugira mu ijambo mu bishigiro ryayo. Haleluya. qui t'a compris Kandi uwagutahuye peut se passer ashobora tous les autres discours. kwirenza izindi mvugo zose. Haleluya. Merci, merci. Urakoze, urakoze, urakoze. Wewe Et merveilleux. uri igitangaza mwami. J'accepte ta parole. Ndemeye ijambo ryawe iryo Je n'ai pas réfléchi auparavant. iryo ntari niyumviriye ko ubwanje ubu canke ku bwacu uburyo budasanzwe ubu mu kwizera mwami, Surtout la parole. na cyane cyane iri jambo ryo muri Ezekiyeli 12. Mana, J'avais déjà réfléchi sur la parole. nari du- namaze chapitre 18. kwibaza kuri Ezekiyeli 18, ariko ijambo ryo muri Ezekiyeli 12 ribaye rishasha rihambaye kuri twebwe. Longtemps Igihe cawe cashitse, de l'accomplissement isaha de toutes les yo promesses gusohoza et prophéties. k'ubuhanuzi bwose nico gihe cyawe. Igihe cyawe si igihe gipfuye, si igihe cyo kurindira. Igihe cyawe ni igihe cyo gusohoza k'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Lorsque le temps fut accompli, Igihe kizoba gisohoje, Imana ngo yarungitse umwana wayo, birasubira biraba. Seigneur fidèle, Mwami mwizigirwa, fixons pas les temps. ntidushinga ibihe, ariko wewe Les a déjà fixés. wamaze kubishinga. Haleluya. Et à partir du moment Kandi duhereye ku gihe commence à confirmer aho et à accomplir les utanguye kwemeza no gusohoza ubuhanuzi n'ibyanditswe personne ne ibyanditswe guhera kuri uwo mwanya nta muntu n'umwe azosubira kuvuga avuga abwira hagati mu bwoko bwawe. Wowe ubwawe uzovuga kandi ibyo uzovuga bizosohoza. Haleluya. gloire icubahiro n'ubwiza à ton nom glorieux. bibe iby'izina ryawe. Tu es grand, Uri w'igitangaza, occupe des tiens. witwararitse abawe. Aujourd'hui encore, N'uyu munsi naho tu nous as parlé. watuvugishije uri mu ijoro biciye ku ijambo ryawe. Sois remercié. Ushimwe n'umutima wose, ushimwe. Haleluya kubw'izina ryawe ryo bwiza. Haleluya, Alléluia. haleluya. Amen. Amen, amen.